gukora wese kuguma udunda banzo fasha reka shareka nafashe uretse umuntu ko akaze namanda bikubwiye urukundo rwacu nyine rwinyege aho uvuye shakwata kwa n'ishavu nyeka nibakwata se ni tantine aracakaze kake kuvuga unyarutsa vuga bukewe umunsi nkazoburinja nkaburinja nyene nkasanga nyene nje nazibuze mama yangu nuzobona rero impamvu imbwa mu gusoba iduze akaguru hejuru uwo munsi nzoca ndagufata ndakubibize ndakubizure akanwa ndagafyete ndakwesitare ndakududure nyene urwo rududu ndarufyete fyete Famba. Famba. Hey. One. Nakufira abantu bajyana. Bajyama mu ikaburisha kanikira gapira. Ko ni hari agashusho. Sha. Jako dawa vuba ngende gukira ama penalty. Urazi nariko ndakubitanye ni urabona igi hamwe mbapamvya gutevya ujya papa naziga muri samba uri kuravugana nawe wamubonye canke nawe wumvise nturamubona none si wewe nijiri kurabwira ngo dawa none uri iki nani amza atyamza Jani twivugane nk'abavandimwe rero indero mu kirundi rakenewe no mu giswahili kandi narakubwiye ko je ta mwanya mfise wo guta mvugana amajambo atujanye n'umuntu ngaha mu rupangu toka sha niwe wanje rekura Zama sinze mvuga ikintu ngo urinde vuga ngo fyoto nubwira ngo Famba ari ikintu nkeneye kukubaza kandi uno musi nshaka ibintu bijyanye n'uburofa canke blague uzishyire ku ruhande ndakwibira ibanga rimwe ivyo ukora byose canke icuri cyose wibuke ko uri umuntu kandi uri umuntu kuzi kandi hari n'abantu bagukeneye mu bintu vyabo kugira batera imbere kubera wewe canke nawe utera imbere kubera ivyo birazwe bisigura wewe uri umuntu wubashwe kabisa niyo mpamvu tugereza kandi no kubaha abantu mu bisanzwe nuko uri umuntu akunda kunyumviriza kitakumva no kuntegera yego uri mwene wacu umuntu kuvukana n'undi ntibisaba ko bava mu ndimo umuntu wese afite icyo akumariye n'icyo yo gufasha mu buzima abari mwene wawe ivyo navyo kuye no bwa mbere uvuga ivyo bi Famba wowe umaze imyaka myinshi ngaha muhiri wacu ibane n'umujojo n'ubwanwa bwameze ndi ngaha voilà twakuze ubona uretse ko wasanze turiho mugo twakuze ubona imyaka umaze ngaha simike je naje ngaho ukira akana kananye sawa ikintu nagomba ndakubaze ku gihe umaze ngaha kari kapfumutse ndikunda kimupira ndagufungire naco no musi urukundo rwaduze uri mwene wacu iswa tubanuku voilà ufungira naka ko ngaha shata ndakuvuga bihomberemo nagomba ndakubaze ku bintu bijanye n'imibano yo ngaha ya misi yose oho ni wombizo nakubwiye uburofa tubushira ku ruhande kuko nani cheval tubishire ku ruhande okay ku misi umaze ngaha ku kibano umaze kubona ngaha kurazi papa yapfuye uri ngaha byose byabaye ndibaza wowe warabiwe tukiri n'abana nashaka ndakubaza eski wowe nta kintu wowe uzi kubijanye n'urupfu rwa papa nashaka ndakubaze ko papa we yapfuye uri ngaha umaze imyaka myinshi ngaha nta kantu na gato wowe uzi kubijanye n'urupfu rwa oya ibyo ndabizi ndabitwaye he ibyo si byose ndabizi twarutamena dani zo ngorane ibyo ndakuye ko ndabizi je kuna sinzi n'ikintu na kimwe sibijo sinzi ukuntu yapfuye sinzi byagenze gute buke ukivuga cyane dani mu mupira nigende kuna toka njye bintu nabyo sindabizi sinakubwiye ko ubizi Famba kana kubarije buke genda buke sinakubwiye ko ubizi nakubajije ntacyo wowe uzi
oya nje ntararaye sinzosubira mu rugombo ariko ko ivyo bintu mutangiye kumbaza nje nzohasubira nje sishaka kwishura ivyo bibazo sishaka jewe ko mashetani sinkeneye mu rugombo ndahasubiye mama ya kuri Just ndabizi buke sinakubwiye ngo urabizi kwara kugira numva katacho wobuzi umbwire nka mwene wanyu ni ibintu bisanzwe cyane ndosubire kumaza ivyo urabona nyatumye na estimaiduka urabona ntuma na estimaiduka urimbwa ntuzosubire kumaza ivyo bibazo estimaidu mukamaza ivyo byasohoka kuntu yapfuye nje ntabiziye he ntuzosubire kumaza ivyo bibazo ko mashetani ntuzosubire Ereko hapusinzira ariko shenge tena ifisikiye ngoma ndakubanza urazi igihe twari turyamye bararose indoto kandi indoto nabonye nyine habimbi kubera ingene wakangutse ariko narakubarije ntiwambwiye ariko nawe ni ibintu nkabigira cyavyibuka kwera nuzi umuntu aryamye ko ahura navyinshi mu ndoto ibintu nyene bigoye umuntu arota byinshi ushaka kurota iburaya kandi uri mu Burundi karota uri kuraguruka so ni ibintu bisanzwe tuwe ntubihagarare ko cyane oya urazi igituma inyuma yaho nuko mbona uko umuntu yijiriwe udashaka kuvuga ntugitwenga uburakaze gose n'umuntu akubwiye ikintu buhoro buhoro hari igihe usanga waduze nyene n'ishavu byinshi so mu bisanzwe Dijya ndoto numvuga ko bisanzwe mu wundi mwanya nawo nkavuga ko bidasanzwe reka ntibisanzwe nyene ko impamvu yatumye ntanguka cyane nkabirimuta nuko narose indoto impuza na papa mu gihe papa yapfuye kera papa yes nuvuga narose ndiko ndavugana na papa ari ibintu ariko arambwira mu majwi ntaramubona ariko nkumva amajwi yiwe niyo mpamvu nakangutse cyane nkumva mengo ndashidutse ariko ibindi nibisanzwe ni indoto peut-être nuko papa namukunda cyangwa papa we yarankunda ariko bibaho kurota n'ibintu bisanzwe oya hashere basi bimbwire ariko akubwiye no oya nana kimwe yambwiye ntuze ko ari karanye ibintu ariko arakubwiye bo hari ibintu yambwiye gusa nyine ibintu byo mu ndoto naranavyibagiye so nubigiye ko n'ibintu bisanzwe ntubigiye ko gusa uri kurashaka kumbesha oya suguye urazi ko ntukoresha nje mwanda kubesha no rero byari indoto byari ibintu bisanzwe nashiduse gusa kubera yari papa mu ndoto yarapfuye so ivyo rikana na bisivyo bijya byaraheze kakuyumvira birebire indoto byaraheze mu bintu byose mukora wese kuguma udunda banzo fashe reka sharekana rero muje kwa kaje namanda bikubwiye urukundo rwacu nyine rwinyege aho uvuye shakwata kwa n'icyavu nyeka nibakwatase ni tantine aracakaze kake kuvuga unyarutsa vuga bukewe umunsi ngazoburinja nkaburinja nyene ngasanga nyene nje nazibuze mama yangu nuzobona rero impamvu imbwa mu gusoba iduza akaguru hejuru uwo munsi nzoca ndagufata ndakubibize ndakubizure akanwa ndagafyete ndakwesitare ndakududure nyene ubwo rududu ndarufyete fyete ibara riranguye ko ndakesira mama yangu jamais de la vie ne comprendre j'aurais pas oublié la maison vraiment atego kumbaza ibintu vraiment y'ibintu atako kwimbaza mama yangu handatashe mu rugombo ataruko nja nishire ngo nyonjewe n'ubu bwanwa bwasuhaye ngo nje nzogoma ngaha mu muji nta kintu kwizongura ngaha ariko ibijana tanguye kumbaza mama yangu nje ndasubiye mu rugombo nzosubira ncuramye canke nzosubira ubwanwa bukuyeko mama yangu ibyo batanguye kumbaza we Shairi nibara riranguye ko mama yangu y'inzu ngiye kwibona nko kwa shetani ndakiwa ambaze ibintu rabimbaza ko yarabimbaza nyene akabijinyika ko nyene ngo akambaza nyene n'urusura yaho yahengamishije nyene ngo fama cyakumbwire naho bahinye nzopira ngaha n'ibyanga gose nje sinzova ngaha nzopira ngaha hanyuma ariko nzani urofa ndamubwirira mu by'urofa rofa je ndamubwira shaje agiye gusubiza mu rugo mama yangu gusa ntara rahiye sinzosubirayo
aka kamara maza ngiye kunuka wewe je nacho nabubwiye none none wiketse iki none wowe umbise iki kwanza ndakubaza hapana mbaza wacho umbise ari nyine zibe unyumbirize kuri doga mwe na Dani hari iki none je na Dani nacho Jesse yarambaje ukaka kukoza kuvuga je njo mwe na Dani muri mwe amahinyu wewe chaza tunadabimenye yo nini kuramwe ndakakufata nuko muramvuga mutwe wewe sha ayo mahinyu yanyu wewe uragahinyu kamenye ahubwo je ndovakana gutatagwa n'abakofu je mushaka kumuzanira ibahanga nje narirahiye ko nashitse mu muji nashishe deja termine sinzosubira mu rugombo nuko amazanira ibibazo mbazi wembwira gusa mwe na Dani hari namubwiye kacho namubwiye ko yambwiye sinamwishukiye nzoti nadabimenye no umbisika ho wowe nzoti nadabimenye shaha numva ngana gusekeje usekejande vuga sunce ndagutabira neza mu mpimbo wewe ngaze mu mpimba je akazimu vure ano gusinya nyene nkigere ngusinya wembwira gusa ibyo ndakubajije washaka iki n'ubusutwa nyoko wazanye ngaho na Dani kubera agukunda bw'uburofa nkunda usingora ni yawe gusa umenye nagukunda rero ndarankunda yovyiso mbaza ngo ambaza ivyo vugana n'ubusutwa umusutwa uswahili muzopfa n'ubusutwa bwawe wembwira gusa ibyo ndakubajije nje narukubwira aka gace gahindukira ino yo nje no gusubira mu ngobo byananende ndakubwira wowe somera itike wewe yitike ndabo tosubira n'amaguru shasi nsubira kuri tu mama yangu byo ndanekora mbaza ngiye gusubiraho mama yangu ngo renda kandi ubahe we urazi je uzi neza je uzi neza we reka kumenyerera usubiza mu rugombo wosubiza ni wazanye ngaho iyo rofa ntaye kumenya ibyavuganye na nyoko nabimenye womenye ko nabimenye karagufashe kuko kubita amaguru ukwisije ndo urangusije ndo urangusije we dogo honyora je nunzi neza iyo rofa yirofa nkubita ndo urandiye sha irangane muri rose mama yangu mu bintu byose mukora wese kuguma udunda banzo fashe reka shareka uretse umuntu kwa kaze namanda bikubwira urukundo rwacu nyine rwinyege aho uvuye shakwata kwa n'icyavu reka niba kwatatse ni tantine aracakaze gake kuvuga unyarutsa vuga bukewe umunsi ngazoburinja nkaburinja nyene ngasanga nyene nje nazibuze mama yangu nuzobona rero impamvu imbwa mu gusoba iduza akaguru hejuru uwo munsi nzoca ndagufata ndakupipize ndakupizure akanwa ndagafyete ndakwesitare ndakududure nyene ubwo rududu ndarufyete fyete Sheri good. Ariko Sheri Chevare vraiment wagiye hari uko nakona so kubona muhe wagiye. Mwajanye na mama. Mwagiye he? Vraiment uko irabugaruke numva ndagukumbuye nukivyinisha mu gitana ndakumbuye dukine dutwenge. Sheri vraiment arabuze nukuri. Ubwo numva ndagukumbuye. Nemwe tuzagiye ari basi na mama. Ubu sinkiryama ndakumbuye byo kumvyinisha usinzirize undirimbire kumara ndirimbira Sheri nukuri ndagusabye uzora bunyaruke nukuri numva ndakumbuye sana vraiment Sheri vraiment arabunyaruke Sheri ndagusabye nukuri numva ndakumbuye ndirimbire untwe kumara ndirimbira kagasati kwa kagororotse Sheri vraiment arabunyaruke Sheri twano zombeshe naragenza nabona oye banzo hagara aho nyene Hasoni Daniel sigasanga umugore na nyoko numvise iki ibyo mwavuganye ngana Chevare byose baza ko ntabyumvise Chevare ni nka so wawe umwana kiri muto nka wewe nivyo ugezemo niyo mpamvu cagihe igihe twako mama igihe yakakankamira Chevare waca wishabu jojo ntundugeko wavuye wanyu yumva uza kwipamika kuri Dani ntunduge ko rero uvuge make umbiza ndakubwira nyoko hashikira uko uranyumva
ndaza kumubwira byose ivyo mugira ngaha na chevare byose ikindi naco nahataza no muzi ndamutelefona ndamubwira genda umubwire ahubwo watevye n'umutelefone umubwire ubu nyene ndamubwire yuko ukundana na chevare wibandika neza genda umubwire n'ubutelefone ndamubwira nanje kuri Dani uzobusezereye ujya mwanya nabaha mabuko azobimfasha ubu ngiye kumubwira Dani genda umubwire n'ujya mwanya aho uronka nawe uzosubira kuronka nitsinje nabigira sinje nabigira genda umubwire mu telefone umubwire urankanga ahubwo watevye nyo no butugu nyenyenyenye mu bintu byose mukora wese kuguma udunda reka shareka uretse umuntu ko akaze namanda bikubwira urukundo rwacu nyine rwinyege aho uvuye shakwata ko n'ishavu nyeka nibakwata se ni tantine aracyakaze kakiri kuvuga unyarutsa vuga bukewe umunsi ngazoburinja nkaburinja nyene ngasanga nyene nje nazibuze mama yangu nuzobona rero impamvu imbwa mu gusoba iduza akaguru hejuru uwo munsi nzotsa ndagufata ndakupipize ndakupizure akanwa ndagafyete ndakwesitare ndakududure nyene urwo rududu ndarufyete fyete Jojo ugiye Jojo ni biki kutaguta nawe uri mu nkunda kugira iminsi yose Dando ndadani naho Jojo numuna ndakwirengagiza ngaha ngo wibaze ngo nta mutima w'urukundo mfise nagiye ndagukunda gusa icyumba nashaka n'induzo ngaha urabona umuryango mbayemo ni umuryango wamana ibisanga iminsi yose ariko nta muhungu n'umwe afise agatima k'ubugabo cyangwa afise umutima w'urukundo atagukunda kuko uri mwiza bikwiye kandi ufise n'ingeso zotuma umuntu wese agukunda ndagukunda Reka ndamwica kubera ntiyumva oyaha nibiki baby ngugomba ukore n'ukuri umuntu atumva isose ramana dore ni ngomba yinjira mu cyumba wanje gukora basi hari ibintu bifite nawe apana muganga niwo chugira decision niwo chufata decision kumwica jewe apana je ntegerezwa kumwica be apana sinobishobora mama yawe bakamadika k'ibintu mu mutwe wanje je bakamadika k'ibintu kure je nasubiye mu rugombo nari nararahiye ngo sinzopfa subiyeyo kuri y'icuro nje ndagiye mu rugombo kandi n'ikimenyamenya nta n'amahera y'ukwezi fise ngendayo n'amaguru simvuga ngo ngenda gute ngenda n'amaguru je bakamadika k'ibintu nje nakana kangaruka bakamadika k'ibintu iyi sino byebanganira vraiment je bakansunika k'ibintu nyene urugo rwose bakarumadika ku muco mu rugombo ndahagiri bye vraiment non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'assurer. Oui, oui.
Dani ndeka nje sishaka ingorane n'umuntu ngaha mu rupango sishaka ingorane n'umuntu umva nakubwire Dani nje cyane cyanzanye ngaha no gukora ibyanzanye ngaha si kumbaza ibijambo nyere bindengeye nje ntarusha ndase mu rugo uvuze nje ndase mu rugo izi ni muzuzi wanje ari kintu nabibye usopa ari kintu nje nabibye usopa ari kintu nje nabibye nje ndaba nibiki kibazo nigiki déjà fini da problem nje ndaba mu rugo umva ndase sishaka induru n'umuntu je nakintu nasitse ni genda urabe mu rupango gabanya umunwa kwanza yema nigende famba makira mama we urahevye uravuye ngaha ngo uragiye mu rugombo ndasubiyeyo vraiment kandi bayi basinze narakubajije buke yene n'urugwaneza uravyanga uno munsi urigumengura bisigura ko hari ikintu uzi wasinutse jewe ndabizi ubonye nkuye kino kirato ndagikuye uva ngaho uri kimuga shana bumuga mvaga handa rufise naje ngaha nimugaye naje ngaha mugaye telefone igipolisi kirabimfasha mu kubimenya telefone iki reka telefone igipolisi kigereza kubivugira imbere umbadani reka reka nawe nyene reka wadanya umva kuguma hamwe tani wewe ibyo bipolisi telefone bigora iki uburarinda kwa nshaka ubwire kandi umviriza nduguya ngo ndakubwira uri mwene wacu yegoshe sishaka kugutera ingorane nije ndi umugabo ngaha mu ruru mbwira icyo uzi biherera muri jewe nawe famba moto murandeka je famba namaze kubona akanyaro kabaye kenshi akanyaro kamaze kuba kenshi urabivugira imbere nanje sinamwe nje naramwishe nanje namuca mu polisi telefone nje nagize si wamwishe ninde yamwishe urabivugira imbere bireke umva Dani kandi kanabikubwira Dani kanabikubwira byose nje nabisho mama yangu iraranguye ko nukuri kw'Imana famba uri mwene wacu ubimbwiye biherera muri jewe nta muntu nzobibwira umva Dani nje ndarimenye nje ndarimenye mafu nta muntu numwe nzobimenya biherera muri jewe nyene ngira ibanga gusa ntuzonyirukane oya ntana je nzogukingira kuvuga zose erega nikimenya amenya hangiye mu rugo mo n'imitima ibiri nje sishaka kuva Bujumbura nararahiye nta mpamvu rero tumuva ngaha uri mwene wacu mbwira hanyuma bigume muri jewe menye cyahitanye papa wanje nabindi Shadani ndarimenye mbwira Shadani nukuri kw'Imana nje ndakubwirije ukuri nje nukuri ndakubwirije ukuri ndarimenye nene kuzina ry'Imana nyene babazi nyene umuhwe ntugire ubwoba kanangura gusenga kuko iri ritamituye je riguhitanya wewe kuzina ry'Imana nyene babazi nyene umuhwe nukuri kw'Imana nje yari ryari hari umunsi nyene nako nigenda kwisesera umwavu ndagenda gusesa umwavu Umviriza urazi ko ifoto nayiberetse umwanya munini idiri tuko turakina ko ari cankuge rero mwiyaranje mugerageze no munsi nimumuhushe kuko mukamuhusha agasho tuzojana twese mugerageze papa Dani nimumuhushe urukora nyumviriza neza uno munsi umenye ko muhenze mukamuhusha agashoni twese mumukore ko neza mumvize ko atagihema mumvise sawa inyishu nze kubona ari nziza nuko byari bimeze wowe umugabo ngaha nyene mu nzu wowe utari bazi imisi yose ngaha muhira papa mufikira ariko nashanda kujuke neza ko mama wawe ari mwiza arabivuga nyene avuga ati bone mumuhusha
ndavuga ati mama yangu wa mugore ni imbwa harangangana nyene ngo nibimuhusha nje ninjira mu rupango nije mu rupango nyene bandanye nibimuhusha Jesus is Lord. Ni nyoko yamwishe danishari kagufyina shanje buri njo korana zingorana njo kanzu bukafyinisha cyiwe Umwice kandi nimuhushe. Neba niyamuhushe nyene Muhushe. Niyamuhushe je yaciye amyica deja permine yaciye apfa kandi nukuru mfashe nyene dani sindahave ngaha Wedan Umwice kandi nimuhushe. Nibamuhushe Jesus is Lord. Dani Tabara muguye ko nje nakubye ibiri ndayivuze biramitara cyacyo bita kandi nukuri we nibiki bigufasha ugira umbizure Jesus Dani gumahamereka kuncanganya shadani Dani nibiki bigufasha mumwice nimuhushe. banyita jewe Dani Wedan Karabaye mama yangu nakubye iri jambo ritago rica mungu je biguhungura wewe tinjino ndani bamwice nibamuhushe nibamuhushe titi ndani Mumwice nimuhushe. nibamuhushe vrema titi ndani wedeja wasabye nakubwira ijambo iri banga je ndari maranye imyaka ukanga kumva twebwe sha urugomba sinasubiye Mu bintu byose mukora. wese kuguma udunda banzo fashe reka shareka uretse umuntu ko akaze namanda bikubwiye urukundo rwacu nyine rw'inyege aho uvuye shakwata kwa n'ishavu reka nibakwatase ni tantine aracyakaze nkake kuvuga unyarutsa vuga bukebu umunsi ngazoburinja nkaburinja nyene ngasanga nyene nje nazibuze mama yangu nuzobona rero impamvu imbwa mu gusoba iduza akaguru hejuru uwo munsi nzoca ndagufata ndakubibize ndakubizure akanwa ndagafyete ndakwesitare ndakududure nyene ubwo rududu ndarufyete fyete Nibiki Gira Dani wabaye ikintu ukuri Dani Dani wabaye Dani wabaye ikintu ukuri kw'Imana Dani wabambwira basi Dani wabaye mumureka nta kimwe yabaye mwe nawe wowe Dani ko yabaye ikintu uko mwana cyo yabaye mundabire dito yawe Arega yabikinira duwe. Dani wabaye iki Dani tubwira wabaye ariko bya bintu biseriye nawe Eka ntamagara. Umwice wanjye kandi umwicanye jewe. yabaye nk'uwasanze Twani twicana we Dani. Cyadutse. Umwice nimuhushe. Umwice nawe winda mwice. Cyase ndo mwice gisara. ndamagare mama basi netubwira gute chay bamuroze basha Dani ngiye We Dani. wabaye sheri wabaye iki sheri wabaye Dani Arega nakukinisha jote. Sha urukundo rw'uwapi wara. Dani ngiye wabaye None dusingo. Dani Kumba abantu bakunda nyine kumumera. ntabwo kiratugirira ibikomedi w'abantu batakarigisha akarigisha Tani dukunda nyumva kugenda hari yanyu kwa toto wana reka. Umwice nimuhushe. Inga twica ndikutaro. Tese ndumwicanye. akarigiye ngo twicene Wala. Dani aya reka nzo gufira mujare kandi reka rero tube serious Umwice nimuhushe. twicene Dani rakwigira umwana wana None dudusigaye umwicaye. change neka kumabwira wowe cyane cyane jenda aya cyane oya Akakunda n'inkundo nga. ni mureke nawe ndo chamama aho sanga ari ikintu cyabaye ngo udana ibintu by'urupfa ngaha Bit. Nze. mwe Dani bamuroze Kasuhaye kakagabo. cyabaye Dani bamuroze Dani tubwira wabaye Oyi. Umwice nimuhushe. Dani inde twicade ne habaye ari kutubwira ko gufite karabaye
Namba si hari mungu ugenda go. Dani hore riseriye. Cyane wari ipiripiri nyinshi kandi babaca. Dani hore riseriye. None umuntu ari yari ipiripiri kumabwa. Dani ni biki bakana bazi. Akayaga gacemo. Gira dani wabayiki. Gacanga igabo kiriseri. Oy. Oy. Dani mwara mubidukiza gucanya. Reka kumva. Dani ne yagwaye. Dani. Dani wabayiki tugira. Kandi turabicanye wa Dani. Wa Dani. ahanini wese binjira batanguza umutwe ahanini wese binjira batanguza umutwe nuramukije nudodoye nka katatu uje ushugwa rutwe rumeze nk'ipape winjiza ukunyene winjiza dogita umviriza mugabo abantu binjira ngabo bose ububazi sivyo none je nunze nenda kuzura umuganga none ko ndumuganga muri family erega kira burunzi yose bifise noma kandamuze kandi ngahari muhira erega ni nko muhira none iwawe ntinji ukwiwawe vrema deja nje ninji wawe ukunyene ndodo we kudahiduka mugabo wowe ninduke nabaye imbaragasa umviriza je natumwe hari umuntu ari afise ikibazo ngaha kandi nje nihuta utevye kunyugurira uwo umuntu aragira ikibazo Dogota buke yo dogota ndakwatsa none bikiga mugabo we nibiki nunzi neza burya waranyibagiye umviriza gena telefone mabuja rero umva dogita gena telefone mabuja none niwe yanumye ko ichaka bina hari umuntu afise ikibazo ngaha nje mabuja namutinya injira sha kurugo rudangaho rudarubyi naje mu telefone agaca kwirukana besa dogita nje no kuva nkova ngaho kureka mbura umuntu afise ikibazo agiropa peti we kandi wowe amaze kumenye injira nacungira naco wongira nje birazwe naco wongira uko gutegwa gashinge mu mutu gacupfa bimuntere cyara gutera umutwe iyo rapfo do gutuvise ibisusu kutivura ugo rudagwasuhaye tudodora umengana imiyose agatanguza umutwe ngomye sha urahatswe ibiki bikomeye yari ipiripiri nyinshi Dr. Karim. Karababwa mukanwa raba mukanwa hariya none barakakaya Tutabanye no musi. fo botanye matara karasa mu muhu Yese twibaza kwa kadukinira comedy rero katuramazi fam mwene wa kakina comedy cha oya kibazo none mama ni kwanza mmoja we mama yagiye muri biye ntiyatubwiye umusha kubarimbana guca hanyuma ntihagire icyo muvuga yarende niki cyane mugenda muri piripiri na muhaye piripiri tora kukamuta mufate kandi none ubona kababwa cyane wowe wikira kutabibona mumwice niba muhushe mwite ni mumuhushe sinakubwiye mumwiki aguma ngo mwite ni mumuhushe mwite ni mumuhushe bande bica wewe mumwice ariko ni mumuhushe mufate Ava bahora nawe kurindira ngaho. mufate leo urinde ga haradu Ine twicara. utiye uzoduga wewe ubeza rero gutekana ntabwo arafise mutima utera neza kako kayishika tuza kumaha umviriza ganera uri tubanyere ngwaye baza mutekere tekana umviriza Dani umutima utera neza ariko no kuzana amanyanga ariko ubanza nyumvirize shinga kwera Dani icya kabiri naco bivanye n'amajambo ndiko ndumva hari impamvu Tuwe mpamvu tuzi n'ukuri. hari impamvu nareka kumabwa tumwice ntumuhushe umviriza ivyo bintu n'amajambo byo bituma ivyo abayumvise bamubwiye bagaguma bisubiramwo turanyumva n'ibyabandanyuku mu mutwe yoshobora kuba umusazi nimugabanya amajambo mutere urwamuruke banza myumvirize mutemu urwamuruke ntagire stress kuko nyamara kugira stress aza mutwara kwa rojanti direct Mugabo bivanye n'amajambo ndiko ndumva bivanye n'amajambo ndiko ndumva banza myumvirize cyangwa kwanza wowe kamwe gusa ndakubaza doge none ibyo bintu yumvise ariko uwo mukora nyene ukamubwira ukasubiza nyo akavuga ikintu no basaba ni kimwe nuko nimugwe mutiza kwa majambo
umutwe wo uruhuke amajambo yo bayumvise cyangwa ibintu aba yabonye nivyo bituma aguma avuga gucameza none hari ukuntu uvuga ngo amajambo make nta cyarumza mugani cyabandanye uko muramutwara kwa Uyu ndakuvugisha amajambo. hari ukuntu ubiriza rero reka ndabaha impanuro sibyo kandi impanuro ni impanuro z'umuganga mumwice ni mumuhushe mwice ni mumunyoko bivanye amajambo ariko aravuga nababwiye nti bivana n'ivyo yoba yumvise cyangwa ivyo yoba yabonye n'amaso yiwe bigaca bituma umutwe utamera neza bw'umutima uratekanye aha rero umutwe bo ivyo nta kibazo njya ndamutera agashinge kamo aruhuka sivyo muciye mugera mu amazi yo kunywa hanyuma aruhuke sivyo nta mukozi ari ngaha none ayo bakora iki ngaho kugenda kugusha kwanza amazi kareka aha ubona hataba Chama, genda hariya gushusha amazi. Genda ushusha amazi. ngo muturire naho mumwice ariko ni mumuhushe umubiriza rero byagasana nagahejeje mumwice ntimumuhushe fama urabe umva muri ufise amajambo menshi ngaha nibi tubikura he n'uri umufyase wiwe ndagusaba ikintu kimwe reka nimureke umutraumatiza mumureke amajambo menshi muno rugo jera no umwana amaze ngaha amaze kuba amajambo ni menshi amaze kuba n'umutwe wa amazi mama yangu tena nta mazi noza nashushe mu Chaka shamazi niko ganyarure. bo nuko rero bimeze mbe umuntu areka arapfumura mutagama sha umusazi ahura n'uwundi mama yawe aho we wasaze nzomfajya mwite ni mumuhushe ni munyoka ni mumunyoka shana imana irafasha kuyi ntenzi ko subiye mu rugomo pepe none imana ikikubwira umusazi ndabikufyonda mako ntarabikufyiye ibintu ngera kubwira bitamitanye njewe bihitana wewe Chamukanya ndakubiza urashi. mwite ni mumuhushe Shawari isariye. Mwite ni mumuhushe. mwite ni mumuhushe Mwite ni mumuhushe. Yo farukuri wewe. Shanara gufashe shaha. Ahanzo ebana hanzo kuntorera abantu bose nje kwanza ariko nje n'umugabo mama yawe. Ururu ngaro kuna n'ibitsi bibanga bya deje jiga ndarumadika ko rucarurasa. Mwite ni mumuhushe. mwite ni mumuhushe Kijojo kuri. Mwite ni mumuhushe. Karafashe nikafashe. Wakumvisa ko kanagere kwa. Uri imbwa ahubwo. Nge nabaye umusazi rekana kwapika nyene ibihutu risako nk'umusazi ho kambara neza nje nambaye uko. Kandi uri umusazi nje nkumi. Bana kubona se kwanza. Ine wari umfoki nyene ngo wefanyo wenyoko kamenga je naputse na wewe. Mumice ko ne mumushi. mwite ni mumuhushe Nawe ugiye gupfa. Munyoko ni mumunyoko. Ine wari nyanikira ivyinyo. Wefanyo. Hamenga barigeze kugera iwanyu. Ambara nawe urabe ingene biza bindemere mumushe ni mumushi. Shira ukuguru umwe mwice ni mumushi. Shira ukuguru ngaha. Aha tuzokama dukubitara ngaha petiye hamwe umusazi yahuye n'uwundi ndagukubita umutwe. Ndakubizu. mwite ni mumuhushe Chamukanye ndagufata kungu. Ambara ngaha. Naye ifite ugo rurenge. Umumushe ni mumushi indukiri. Kanda kwa amburi. mwite ni mumuhushe Sindaguhusha uno musi. Kwana sino muzi uri musi sinzoguhusha. Ambara uku. Urabe ingene wumve climatiseur iri muri izi muzu. Imuzu nambara age scarobe. Umve climatiseur izuruma. Uzomenye impamvu narasuhaye. Kakusha kubwo bwana. wewe wakagabo kugana kugira Nibyo ubona wone ibiki. Ambara sha.
mukuri ibyo bihuzo wewe guma hamwe ndamukije ibihuzo birakura umviriza nakumvirije ibyo uravuga byose n'ibyo waganiye byose menda kubaze nibiko mukurangana ibiki none wowe niki ngaha kuko mwambika ibintu none birakuraba hamwe wita mu biki nk'isaza nubona ko afise ibibazo by'umutwe none ibibazo birakuraba niwe wanyu uramuzi uyu kandi umviriza amajambo uri kuravuga yose nibyo bituma ameruku none urangirikiwe ntuze ngaho nuruda aho kuva waje kumuvura nuranga wase kuva ngaho cyangwa nawe ushaka amatongo ngaho cyangwa mukunze n'amabuja nyene ko byase kuva ngaho mugabo uzi unaongea sana none uvuga cyane uvuga cyane mvuga cyane umviriza iki naco navuze nta muntu rugo yuko mutobya mu matwi yiwe cyangwa mumuganiza amajambo cyangwa mwijye mu matwi tumagira amastress agira nyoko naso amastress agira wewe waje ngaha n'inzara uza nubwo ruta reka kumukora wora muzu umviriza kandi namenye yuko ikintu kimwe uko navyumvise numvise yuko wewe none wewe umuntu wa nyuma banzu yumvise umuntu wa nyuma mwavuganye umva nakubwira dogita umviriza rero ubwo musutwa umva dogita peti mesieruda kuja we nuzineza uzipangira he uzipangira we wongira ikiwe numvise yuko umuntu wa nyuma yavuganye na Dani ni wewe fa haja narakimotive kandi ico gihe niyo yacyaturuba acagira ikibazo mu mutwe ubaza je ndafyina naramumaditse ko ibijambo pako ahubwo ntaragize imana ya sarashi aha ndiko ndasaba iduwa saba uhoraho nyagasani nyakwigendera nyene nge no gusenga nyene aguma sera kuko iranga ryanjye rigume hajya nyene uvuze wiki avuze iki no subira mu byivuze uvuze ko navyumvise jewe wa mugabo amatohoza je ndabone ko ariko ashira ku mpera rero ubu ndiko ngira ndabirangize umva bamwice niba mumuhandangize icara hasi reka namutware umutware uramu niwe wa ndagukubita umutwe mwice niba muhusha arindira ngo peti we Chris we no mama Dani aho hari yagiyeho umwangira iki ndakura ngenda mujamike peti Chris mureke toka kuva nitwe twitaranye ngaha warazi ngene tubaye toka mureke toka umugabo nani icara shano bamwice niba mukinege ati namushinege mwice numwe umviriza rero bigiye kumenyekana bigiye kumenyekana wazongira iki ibintu biri ngamu no rugo bigiye kumenyekana kandi rero uzogira ikibazo nta kibazo uzogira munye nguskwino barakifyondo gifire kuma sawa uzokamubona ukunyene uzokabona ndakabona iki nuruda umuntu ushaka kugira umusazi njena mugize umusazi bamwishe niba muhushe bamwishe niba muhushe mwice ni mumushe ukurankira ko niba nyoko niba munyuko bamwishe niba muhushe inda twadodo icara ngaho we musazi icara neza n'ubwanwa bwasukaye ambara uko bamwice niba muhushe mwice ni mumushe nawe ugiye gufasha warindira yapfuye nje mu rugo mbese ndahasubiye n'ubu ratengiye kuzanda bwamba bamwishe niba muhushe mwice ni mumushe patuko ufatire uko niba muhushe patuko ubitaye ubwo rutuntu cyanda rufyona wumvise utaye igisogisi cyangwa utaye ibirato ubwo rutuntu cyanda rufyona mwice ni mumushe niba muhushe ngende nakubise ikofi twaze nyene bamwice niba muhushe akaryoshe kwabiza ikofi akagahungu mama yangu mwice niba muhushe mwice ni mumushe mwice niba muhushe bamwice niba muhushe mwice ni mumushe niba muhushe